Mu gisagara c'uburaruko bwa Mozambique, ingorane zitewe n'abitwaje ibigwanisho ziragiteye isi. Mwangu patikana katika harakati zao, mwangu wasaidia fikra, vesha ya tatu ati mwasa toto yake mwasa tilunguza kidudu pia. Aha nta gufina kurimo. Ukisikira Allah akibaru tuwa, ukimira ukiwa nemba wa kusinja. Kuva muri 2017 abaroberi bagiye barakora ibitero muri ako karere. Abategetsi ba Mozambique bavuze yuko bataza abo barobera baribo. We don't know the reason why they're fighting or who the enemy is. Ariko abenshi baba hano barabazi. BBC Africa Eye yakurikiranye bano bagwanyi tugerageza kwishura ibibazo bikuru bibiri. Ni bande? Bashaka iki? Haheze imyaka n'ibitero vyadutse, igice ca Cabo Delgado co mu buraruko bwa Mozambique gihinduka umusaka. Essa é a situação da nossa aldeia Migueleu. A partir dessa estrada até mais ou menos 5 km. Está tudo destruído. A gente quando vieram mesmo numa lista das terreiros, uma das pessoas que ele pretendia. Twaragenzuye ukuri ko amasanamu yerekana ibiziga byavugwa ko bahimbaguwe nabo bagwanya. Haheze imyaka ibitero biharurwa mu majana byonona aka karere n'ibindi byinshi bishobora kuba bitavuzwe. Ariko kimwe muri ivyo bitero nico catumye amakunga haguruka. Dozens of people have been killed in an attack in northern Mozambique. The town of Palma, which is at the center of Mozambique's offshore natural gas industry, has been under a coordinated attack. Ivyo bitero vyatumye uruganda rukomeye rw'Abafaransa Total ruhagarika gucukura gaze ibikorwa vya miliyaridi z'amadolari. Ivyo vyatumye hakomeza ibikorwa vya gisirikare harimo n'inteko z'ibindi bihugu vya Afrika. Inyuma y'ibitero by'inyeshamba, gisoda ca Mozambique cabwiye abanyamakuru mw'isi ko kitomenya abo batera baribo. We don't know the reason why they're fighting or who the enemy is. Ariko kwari ukuri. Iyi migwi yakomeye abategetsi babibona. Igitandukanye n'iyindi migwi ikora iterabwoba, iyi migwi yagiye iririnda ibimenyesha amakuru. Africa Eye yarakurikiranye aho baca hanakoresheje ubuhinga bwa internet. Amatohoza ya BBC Africa Eye yadushikanye ku kivuko co mu gisagara ca Musimboa da Praia. Hano ni hingwano zatanguye itariki 5 z'ukwezi kw'icumi muri 2017. Iki ni kigaragaza abagwanyi bafashwe mu masanamu uwo munsi. Abaho bakoresha ijambo ry'Icarabu babita abakiri bato. Ibitero byagana ku kirindiro cy'igipolisi ntaco vyononye. Abategetsi bamaze kugarukana umutekano, ubuzima bwarabandanije. Tikitula kuwa kamba kintu cha brinkadera. Ariko muri 2020 abo bagwanyi baragarutse. Ico gihe bari bafise ubutumwa. Mwangu patikana katika harakati zao, mwangu wasaidia fikra, vesha ya tatu ati mwasa toto yake mwasa tilunguza kidudu pia. Simangoroa. Inyuma y'amezi 3 gusa ivyo bagabishije barabikoze. Itingira sambe cyopo kufyaira kimbele. Aí entrar nas nossas casas, cada o que ele tem de importante retirar. Até às 12 horas queremos queimar toda essa vila. Ikiwa pale mwana ile wana pia wawili wale wakitwaliwa Apano wile tena Musimba ya wenye kuikala muno ekale tena. Iwa kintu chakuwa. Mwaka wose uraheze, abenshi mu bahunze bibaza yuko amazu yabo yahindutse umisaka. Ariko siko biri. Igihe ingabo z'u Rwanda na Mozambique zinjira Musimba bitabagoye gutsinda abo bagwanyi mu mezi birashize, zabonye ibimenyetso yuko hari abantu bahaheruka.
twasanze abagwanyi barafashe ingwate abantu muri ako karere. Twakurikiranye abo bantu tutifuza gutangaza bari bo, bavuze yuko bashoboye gutoroka. We got to a warehouse there in Musembwa. They opened the door and I got dizzy. There were about 2,000 people there. When women are taken to Musimbwa, first they are treated like slaves. They cook, fetch water, are taken for military training. Then they marry the Al-Shabaabs. When they come back from training, they can no longer dress like us. They have to wear the burqa, black clothes, socks, gloves on their hands. Only the eyes are left visible. Muribuka iyi video ya yindi yerekana abagwanyi batera ubwoba ikigwita abantu muri Musimbwa. Twayeretse abari bafashe ingwati baca baramenya umwe bavuga yuko yari mu babanyuruje. Bamwita Abusuraka. He kills. He has no mercy. He is the real cutthroat. Abo bagore si bo bonyene bamumenye. What name was this man known by? Just Nuro. Nuro nkuko bamwita yari umubanyi wa bamwe muri bo, ku bandi akaba umugenzi. Umuntu benshi muri Musimbwa bari bazi. Nuro's mother is from Olumbe, and Nuro's father is from Maumize. He came to Musimbwa when he was a small child. Before he was a good guy, he sold fish. He used to buy and sell fish. We used to go there to buy many things, like onions and many other things. He started to become another person, aggressive. And people asked him why. We don't understand you. And then he replied he was doing jihad. They started going into the bush. When they came back, that's when I saw him with guns. When the war started, Milamba caught fire and our houses burned. From then, we realized that Nuro is the one who is burning our houses. The same Nuro that we used to know. Nuro siwe wenyine abo twavuganye muri Cabo Delgado bashoboye kumenya. Uyu mugabo avuga nawe ko yafashwe mpiri n'umugwi, umugaba wawo yaridondoye. He told me himself, my name is Abu Dardai Jongo. Izina Bardai Jongo ryabonetse ubwa mbere kuri internet muri 2020 igihe yashira ku rubuga rwiwe rwa Facebook ubutumwa bugaragaza ibyumviro by'abagwanyi ba Kiislamu canke jihad. Ibinyamakuru byaho byaciye bimiyamiriza mu maguru masha. Uyu avuga yuko yari amaze kubona ko Dardai atera b'umuyisilamu w'intagondwa. He started saying, this is the best religion for you. He knew what he was doing. Amasoko yacu yasanze Nuro na Dardai arabanywanyi w'umugwi w'abahagararije leta. Ariko hari byinshi bitazwi kwitunganywa ry'uburongozi bwawo. What we have actually is a kind of collective leadership with Mozambicans, but also foreign combatants inside the group. N'abagwanyi nkabangahe baba hariya? We don't have a clear answer on that. People talk about probably 3,000. Bagwanira iki? Bamwe bavuga ko bababajwe no kubona inyungu ziva muri gaze na petrol zidasabikanywa muri Cabo Delgado. It's almost uncanny, you know, the timing of it. That here we have one of the biggest natural gas finds, and then you suddenly have an insurgency, and it's very difficult not to see a link there. Ariko abagwanyi bose ibyo bavuga muri video zabonetse kuri internet. Meus irmãos, não posso ficar enganado. Nós não estamos a lutar sobre essa riqueza do mundo. Esse ogaji ofuatili kupokea kwa kanyosha wala kibuzi. Ofata kupokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikigaragara ni kimwe abo bagwanyi bagiye nyuma y'intumbero imwe yuko bagwanira Islam.
ariko inguvu n'isano hagati y'umugwi wa AS muri Mozambique n'iyindi migwi y'iterabwoba ntizisobanutse neza. It's important to acknowledge that we have foreign component linked to ISIS, but the phenomenon cannot be reduced to ISIS only. There is something which is very local, which is very internal, that need to be taken into account. Twarumvise yuko bafise urwanko rudasanzwe kuri Perezida wa Mozambique Filipe Nyusi. They say we want Nyusi's head shattered for us to skewer, and we will eat it. We will chew Nyusi's body. Hari ibimenyetso yuko icuka cariko kiraduga muri Cabo Delgado imbere cane y'ibitero byo muri 2017. Muri 2015 imyaka ibiri imbere umukuru w'umuji wa Musimbo da Praia bivugwa ko yoba yaramenyesheje yuko hari umugwi Al-Shabaab uri kurinjiza ugwaruka kandi byari biteye impungenge z'umutekano mu karere. N'indongozi z'abayisilamu zaragabishije ku mutekano muke. Some of them, they went to see local authorities to say, look, we are facing many challenges in our local mosques. We have people coming from abroad, especially young people, trying to preach a very radical Islam. There were no very clear action coming from the government in order to fight the phenomenon, in order to fight the group at the very beginning. Twabajije leta ya Mozambique nimba hari cashobora gukorwa mu kuburizamwo abayigararije bigiseruka ntaco babivuzeko. Leta yashimye ibikorwa vy'igisirikare biheruka nko kwisubiza Musimbo da Praia. Ariko impinga iracari ndende kuko ica gatatu c'abanyagihugu baho barataye izabo bahunga intambara. Amasanamu ya satelite yerekana ikambi z'impunzi zidasiba kwaguka nk'iyi ya Metuge n'iyindi iri ku kilometero 27 uvuye Tokota. No bibi wanu tuno bibi mashaka ya ukweli. Abenshi birashoboka yuko batazosubira kubona babo. Não tenho confiança que eles estão em vida ou não sei. If I see Nuro, he cannot escape, really. He caused the war. We left our things. We left our homes. We left our sheep breeding, and my brother-in-law left his goats. We left our brick house. If you remind us of Nuro, you are an enemy of us. Abahungu ba Musimbo da Praia basiziraga ijyagahinda n'umubabaro abavyeyi babo abahora arabavukanye n'abagenzi batazokwigera bibagira.